Bakunzi ba Impano TV MD aho muri hose turabaramukije cyane. Amahoro y'Imana mushobora byose akomeze kubana namwe. Turazi ko muri benshi mudukurikirana kandi mukunda ibikorwa byacu, natwe turabakunda kandi dukunda n'impano zanyu. Kanatsinda n'izina ryacu niko ryitwa. Rero ko uyu munsi uri hejuru tugarutse twongera kuvuga ku bikorwa nk'uko twavyiyemeje, ku bikorwa by'abaririmbyi b'indirimbo mpimbazamana gospel, tubahuze n'abakunzi babo, tumenyekanisha ibikorwa byabo nk'uko biri muri objectif yacu, kandi tukongera tukababwira n'ibikorwa bishasha baba bariko barakora canke baheruka gushira ku mbuga hwaniro zabo ku ma platform atandukanye baba bakoresha. Rero uyu munsi nk'uko twama tubigenza, tugiye kubashiriramwo canke kuvuga ku makuru kwijanye na korale ubugingo busha. Mbega ni korale ya hehe? Korale y'ibikorwa byabo bya buri munsi, mbega ifise ibikorwa ibi ni izihe ndirimbo zabo zakunzwe, canke ibikorwa byabo mwabibona gute? Rero reka tubanze twumvirize bimwe mu bikorwa byabo bafise. Indirimbo ya mbere yakunzwe kurusha izindi niyo ngiye kubavugiriza kugira ngo manze mwumve neza ibikorwa byabo, hanyuma turabandanya tuje muri detaye n'ingingo twabateguriye tuza kubagezaho uno munsi. Murakoze, ndabasaba yuko muba hafi mwumvirize, mukurikirane neza amajambo, na cane cane iyo tubabwira si vyiza yuko mwumviriza intuze gusa umuziki n'injyana, ahubwo ni vyiza yuko mwumviriza n'amajambo ababigize. Reka rero mutega amatwi mwumvirize indirimbo Abatasi, indirimbo yakunzwe cyane. Murakoze. Musatuma abatasi kujya guperereza mu gihugu cy'i Kanani. Abatasi bagarukana inkuru y'uko icyo gihugu gitinyitse. Igihugu bwacyo ni cy'imisozi kandi abantu baho ni banini cyane. N'abagabo bateye ubwoba cyane baduhindishije umushyitsi. Kandi Abaheti n'Abamori n'Abahivi bose bahatuye ni barebare cyane, n'ibihangange rwose bari bateye ubwoba. Kandi Abaheti n'Abamori n'Abahivi bose bahatuye ni barebare cyane, n'ibihangange rwose bari bateye ubwoba. Ngira ngo mwayumvise, ni indirimbo umva bimwe bavugaga yemwe. Ni indirimbo yakunzwe cyane, ni indirimbo yakurikiranwe n'abantu benshi mu ndirimbo zabo kuri YouTube. Ni indirimbo kabisa icurangitse neza, ni indirimbo amashusho yayo asa neza. No kuvuga muri make ibikorwa byabo birivugira, ibikorwa byabo birivugira nk'uko mubizi. Ni korale ikundwa n'abantu benshi. Ikintu cya mbere bayikundira ni korale iririmba amajambo cyane y'ubuhanuzi yisunze Bibiliya. Ni korale abaririmbyi babo bayigize, niyo uravye ku mashusho urabona pe yuko ivyo baririmba biba bihuye n'ivyo bavuga kabisa. Ni korale abantu benshi bakunda, abenshi bagarutse ko muri commentaire bambwira ngo ndabakorere ikiganiro kijanye n'iyi korale. Rero iyi korale mu ncamake tugiye muri detaye, ni korale yo kwishengero ry'Isamuduha. Isamuduha ni mu muji wa Kigali, neza na neza mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe, ni hafi y'umurenge. Rero iyi korale pe irakunzwe, murabizi, ifise ibikorwa byinshi yagiye irakora. Si iyo ndirimbo gusa Abatasi yagiye ziramenyekana ko, irafise n'izindi ndirimbo nyinshi kandi nyinshi zikunzwe mwagiye mwumva. Hariho nk'iyi ndirimbo yitwa Melikisedeki. Reka naho ndabaye mwumvirize, hanyuma tubandanye n'ibindi bikorwa.
benshi birabayobera urujijo rurabica batekerezaga ko ari uwo mu rukiryi kwa Buramu we uyu nigeze abyarwa ntageze kuragira kuko yari umutambyi imiryango y'inyamibwa imuha icyo cumi Aburamu nyir'iryo asezeranijwe yaha umugisha nawe umwami w'Isaremu umutambyi mukuru umwami w'amahoro wagirwagaho impaka tuzamusobanukirwa twinjiye mu bugingo. Nk'uko mwabyumvise ni Melikisedeki bariko baravuga, ni ukuvuga bakwinjiza muri Bibiliya neza neza bakagusobanurira buri kantu tugira ko dushima Imana kubw'ikora ariko dushimira n'umuhimvyi wabo umufondateri umwanditsi w'izi ndirimbo kabisa aratuma abakunzi ba korale baryoherwa noneho no kumva izi ndirimbo zabo, aratuma noneho abantu bamenya iby'ijambo ry'Imana. Turamushimira cyane aho ari hose, Imana imumugishe. Rero nk'uko mubizi nidufata igihe kinini ariko tubacira muri bake indirimbo canke ibikorwa byabo kandi tukababwira n'ico mwokora nk'uko tubibahimiriza. Ni mubashigikire, ni korale kabisa ikunzwe kandi ifise ibikorwa vyinshi vyiza. None woyimenya gute utazi aho woyibona? Rero ngiye kubarangira kungene mwoyibona kuri YouTube. Kuri YouTube urafungura YouTube yawe ufisemo amamega ukagira kuja muri barre de recherche ukaklikamo, hanyuma ugezemo ukandikamwo ubugingo busha kwaya Samuduha. Wanditsemo uko baca bayiguha kuko hari korale nyinshi zagiye zitwa ubugingo busha, ariko la difference canke umwihariko nuko wandika ko Samuduha yo kwishengero ibarizwaho. Rero bafise ibikorwa vyinshi imbere, ngiye kubabwira yuko bafise n'ibikorwa bishasha baheruka gushiraho kandi indirimbo nziza kandi zigisha. Indirimbo hariho iyo bita umunyetiyopiya w'inkone. Umunyetiyopiya w'inkone muramuzi muri Bibiliya, ahura na Filipo amwigisha amusobanurira iby'ijambo ry'Imana. Ukeneye re detaye ucugenda ukandikamo umunyetiyopiya w'inkone by ubugingo busha. Barafise n'indi ndirimbo kandi Azazeli murayizi nk'abantu basoma Bibiliya, ni indirimbo y'ubuhanuzi. Azazeli mu byahishuwe Yohana urayibona, canke muri Bibiliya mu isezerano rya kera kubijanye n'ibimazi. Turazi yuko kijya gihe bahejeje ibikorwa by'impongano, kijya gihe hari byasozwa nuko baca bohereza impene canke ihene yapfindiwe ku bufindu yeguriwe Satani. Rero sinoja muri detaye byinshi kandi abarimu bahari barabidusobanuriye. Rero kabisa musimbire kuri YouTube mwandikemo Azazeli. Ni indirimbo yabo nshasha, ni indirimbo nziza yanditse neza kandi ifise n'amasanamu meza. Je narayibonye ndabizi, namwe renda bakangurira kuja. Kandi muhageze gira subscribe, gira like kandi mugira na partage kugira ngo ubwo butumwa ntubumenye wenyene nitumenye twenyene. Nanje murumva yuko nahise mu kuyabasangiza kandi ndabakangurira namwe kubakurikirana. Rero kabisa nabaririmbyi jewe nshingira intahe pe yuko ibikorwa byabo vyivugira kandi ni byiza pe. Niyo mpamvu rero namwe ndabakangurira kuja kuri YouTube kugira ngo mushishikare gukurikirana ibikorwa byabo kandi namwe muzonezerwa, muzokwishimira n'ibikorwa byabo. Rero nahantu soreza, ariko ndababwira ko ibikorwa byacu bidahagarariye ngaha. Namwe mwifuza yuko tukomeza kubabwira ivyerekeranye n'impano zitandukanye, tumenyekanisha n'ibikorwa byanyu, tukabakorera publicité. Ni ibintu byoroshe, mutwandikira kuri libero akamenyetso ko guteranya 257
61 amajana 790 magana 955. Rero karibu tubamamarize, tubahuze n'abakunzi banyu. Nukuri ico tubasaba si ikintu kigoye, nuko mwongera mukadushigikira. Abatarakora subscribe kuri YouTube yacu, kuri channel yacu, mugakora subscribe kuri Impano TV MD, bikunze ukazura partage kugira ngo n'abandi bamenye ibikorwa vyacu. Rero baririmbyi makora aratandukanye, baririmbyi muririmba ku giti canyu, mwebwe na cyane muririmba ibijanye na gospel, kaze tubahuze n'inshuti zanyu, kuko dufise abantu benshi badukurikirana baraba ibi biganiro. Igihe bahejeje kukiraba, nkuko tubabwira, ni guca musimbira kuri YouTube channel yikorere tuba twashizeko. Intererano yanyu ni subscribe na like na share. Rero turabakunda cyane kandi mukomeze kunezererwa ibikorwa bya korali ubugingo busha, mubateza imbere, muba supporting. Murakoze. Reka nongere ndabahe mwumvirize kandi iyindi ndirimbo imwe, hanyuma ce dusoza. Mukomeze kugira ibihe byiza. Igihe Abayahudi bari batangiye kuryoherwa n'amagambo ya Yesu, bakomeje kujya bamukurikira aho yagombaga kujya hose, maze afata ubwato agenda yerekeje i Genezareti, aho yari yumvise ubwisho yabasha kuruhukiramo. Uwo mwanya umurabyo urarabya, babona mu maso ha Yesu akabwibwi kari kabakingirije, umugaru wari wabatashyemo. Inzira rukumbi yari Yesu, ububasha bw'abasare bwari imfabusa. Icyari gisigaye ni ukuroma bakajya ku ndiba y'iyo nyanja. Sakura kamuye umwami wanjye, ahagurukira guturisha inyanja. Umurabyo wongera kurimburanya, abona ikiganza cy'umwami wanjye utajyanye na Yesu mu bwato, umuraba wakurenga hejuru. Ngira ngo mwavyumvise, barakujana mu isezerano rishasha, bakakubwira inyandiko ku nyandiko, ijambo ku ijambo. Rero bakunzi ba Impano TV MD, naha dusoreje ikiganiro cuno munsi, tubabwira ko ati mwakoze kudukurikirana, kandi twongera tubasaba kugira subscribe kuri Impano TV MD, like na partage. Rero turabakunda cyane, mukomeze kutuba hafi kandi mukomeze kubisangiza n'abandi. Abantu mwifuza ko tubamamariza canke tubahuza n'inshuti zanyu, nimero turayibaha muri description y'iki gikorwa y'i video. Mukomeze kugira ibihe byiza. Amakorale ntimwitinye, biroroshe cyane kandi mwiki gihe ikintu gifise akamaro cyane no gufashanya, no kurangwa n'urukundo. Rero turabakunda cyane, Imana ikomeze kubahezagira, kandi ubutumwa mwumva mu bikorwa by'amakorale canke mu butumwa biri mu bikorwa badushira ku murongo buri kanya, dushishikare kubugendera. Rero Imana ikomeze kuba hafi kandi ikomeze kubahezagira. Bye bye.